Yesu nashimwe bene data aho muri hose ndasubiye gushimira Imana kubw'uyu mwanya Yesu yongeye kuduha. Imana nishimwe, muracari kumwe na Françoise Habonayo. Ngomba kubandanya rero na video ikurikira igice cayo ca kabiri, tubandaniriza hamwe twari turi ingene Hezekiya yatangishije bya Pasika Abisirayeli bose. Imana ishimwe. Hanyuma rero turamaze kubibona rero ngo bamaze gukorana bakegerana bakihana bagasambura byose byari byarubatswe i Yerusalemu, ngo barabisangangura byose. Bahejeje rero baca ngo batangira ibimazi abatejejwe, ngo nabo barezwa. Hezekiya basengera hanyuma rero ngo baca batangura rero kurya ibya Pasika. Bararya, baranezerwa, barishima, barahimbaza Imana, ngo bararirimba. Yesu we, ndakunda ahantu hari umunezero, ndakunda ahantu hari abantu bariko bashima Imana. Hanyuma rero ngo baranezerwa, barahimbaza, bararya, barahaga. Turavye hariya ku murongo ingoma ya 2:30 ku murongo wa 27 turabona ngo maze abaherezi aribo Balewi barahaguruka bahezagira abantu, ijwi ryabo ryumvikana ku Mana, ugusenga kwabo gushika ahera hayo ahiba ariho mwijuru. Yesu nahabwa icubahiro. Ngo barahezagira abantu, ngo ku buryo bw'uko gusenga kwabo ngo kwashitse mwijuru aho Imana iba. Haleluya. Ngo ijwi ryo guhezagira ryumvikanye rishika ku Mana, no kuvuga ngo bari banezerewe cyane. Hama bamaze rero kugira iyo minsi myiza, iminsi mikuru myiza, bahezagiwe, bariye, bihanye, byose byagenze neza, bace bava i Yerusalemu rero baca basubira iyo bari baje bava mu bisagara baje bavamwo, basubirayo babaye abandi bantu. Ndabigereranya n'igihe twahora tugenda mu gikorane, hanyuma rero dusubiye inyuma twataha tunezerewe, abantu babona bagenda bararirimba mu mabarabara, abandi bagenda dongo bahindutse ukundi. Rero nabo niko ngo batashe basubiye inyuma mu bisagara bavuyemwo banezerewe. Umuntu aca yibaza ngo none bashitse baje bava hoho byashitse bimera ngo iki? Iyo umuntu yamaze guhura na Yesu akamuhindura pe, ahashitse hose nabagenda arahindura ibintu. Yesu nashimwe. Reka turabe rero ingene bakoze bamaze gusubira iyo bavuye. Ingoma ya 2 igice ca 31 turasoma ku murongo wa mbere ngo nuko ibyo byose biheze Abisirayeli bose bari bakoraniye aho baca baja mu bisagara by'Ibuyuda. Baca bakora iki? Ngo baca bamenagura amabuye bashinze, batemagura inkingi bashingiye Ashera, basibanganya imisezero yahataramutse ho ku misozi, basenyagura n'ibicaniro by'Ibuyuda, mu ba Benyamini, mu Befurayimu no mu ba Manase, ngo gushitsa aho babiherengetereje vyose. Yesu nahabwa icubahiro. Ngo Abisirayeli bose barahindukira basubira mu bisagara vyabo, umuntu wese mwitongo ryiwe. Haleluya. Bakuraho ibintu byose, umucafu wose. Ikintu kizokubwira umuntu yihanye mwene data, azoca agenda muhiriwe akureho umucafu wose, ibintu byose bitari byo aturire. Haleluya. Bintu byose bitari byo azoturira, nico kizokwereka umuntu yahindutse. Aba nabo ngo niko baciye babigenza. Nawe uribuka uko wabigenjeje igihe wakira Yesu. Imana nishimwe. Hariho ababigenjeje uko bihanye baca baragenda bahitana impunzu zose zitari z'amapantaro yose baraturira, ibintu byose utumini twose, ibintu byose
koza soni barakuraho, bahitana amaruja arevure, bahitana bya bifosheve, bahitana bya bindi byose barakunkumura, barakuraho, inzu yabo barayeza. Abandi bahitana amakapoti, bahitana n'ibindi bintu byose bari bafise mu nzu bitari byo, barakunkumura, barakuraho. Kristo Yesu nashimwe. Iyo wamaze kwihana mu mutima, bica bigaragarira no mu byo ufise, bigaragarira naho uba, bigaragarira no mu byo utunze byose. Kuko uko kwera uba ufise mu mutima wawe, naho uri ntushaka kwicara mu mucafu. Oya, Yesu nahabwa icubahiro. Nabo ngo niko byabagendeye, bashitse basangangura byose nkuko duhejeje kubisoma. Hanyuma bamaze gusangangura byose, icari gisigaye cari iki? Cari gisigaye cari uko rero baca basubira mu bikorwa byabo bahozemwo, mu bibanza byabo bahozemwo, bagasubira gukora ibikorwa nka mbere nkuko babikora kera. Abarewi bagasubira ku bikorwa byabo, abaherezi bagasubira mu bikorwa byabo, umuntu wese agasubira mu kibanza yahoramwo. Imana nishimwe. Hama ngo baca babigenza uko. Dushishikaye gusoma ku murongo wa 2, maze Hezekiya ashinga imigwi yo gukuranywa y'abaherezi n'abarewi nkuko yari isanzwe, nkuko umuntu wese muri bo yari asanzwe akora, ari abo gutanga ibimazi biturirwa, ari abo gutanga ibimazi by'ishimwe, ari abo guhereza, ari abo gushima, ari abo guhimbaza, bahagaze ku marembo y'urugo rw'Uhoraho. Umwami agera no mugabane w'ibyo azotanga ku byo atunze, ku by'ibimazi byo guturirwa bizotangwa mu gitondo no ku mugoroba, n'ibimazi byo guturirwa ku masabato, n'ibyo mu mboneko z'ukwezi, n'iby'iminsi mikuru yashinzwe nk'uko vyanditswe mu byagezwe by'Uhoraho. Ku murongo wa 4, kandi agera ko abantu bose baba i Yerusalemu batanga ivyashinzwe guhabwa abaherezi n'abarewi. Tugarukiraho. Abandi ngo acara bagena bazohore batanga ivyo guha abaherezi no guha abarewi. Kubera iki baha abaherezi, kubera iki baha abarewi? Turabe. Ngo kugira ngo, ndabashaka ngo musome hajya ahantu, musurinye hajya ahantu, ngo kugira ngo babone kwitwararika ivyagezwe vy'Uhoraho. Ngo kugira ngo babone kwitwararika ibyagezwe by'Uhoraho. Bene data, reka mpagarara aha hantu gatoya. Jewe nakuze numva abantu bo hanze batazi Imana batuka abakozi b'Imana, ngo none ngo bajya amahera ya gusa, ngo none ngo oya, bavuga ibintu bitari byo. Hanyuma ngeze muri ibi bihe rero ubuhoho no mu bantu b'Imana usanga hariho amadeba menshi avuga ngo unye ngo ntabyo gutanga ibigira 10, ngo unye ngo ntabyo gufasha abakozi b'Imana, ngo unye ngo ntabiriho. Ndagomba mvuga ikintu. Uyu murongo wanyuguriye amaso gose. Hezekiya amaze gukora igikorwa c'Imana cyo gusubiza abantu mu mpemu, canke akabasubiza mu bibanza byabo mu mutima imbere y'Imana, yaciye bigisha, kandi ibyo yabigishije baca barabitahura, barabyumva. Naho kumbure kare babitanga bidodoma canke nta nibyo bakora, ariko ubu bamaze guhura n'Imana neza baca babikora bivuye mu mutima. Ngo acara babwira ati, rero mw'abantu b'i Yerusalemu, mwebwe akazi kanyu ni ukuzohora mutanga ibyo guha abarewi, ibyo guha abaherezi. Kubera yuko aba bantu barakora ibikorwa kandi bakwiye kubikora badafise uwundi mwitwarariko, badafise uwitwarariko ngo mbega umwana ejo azogira iki, badafise umwitwarariko ngo mbega azogira gute. Kuko umwanya wose bogira uwo mwitwarariko w'ivyo bintu, ntibosubira gukora igikorwa c'Imana neza. Rero Hezekiya ashavuga ati, rero mw'abantu b'i Yerusalemu, mwebwe akazi kanyu mwiyokipe aba bakozi b'Imana. Natangaye cyane ngo kugira ngo
ngo kugira ngo babone kwitwaririka ibyagezwe by'Uhoraho. Imana idufashe. Hanyuma rero ngo nuko ico cagezwe kimaze gutangwa, Abisirayeli bazana byinshi cyane byo kuvyeze ubwa mbere, ku ngano n'umuvinyu n'amavuta ya elayo n'ubuki n'ivyeze byose byo mu mirima. Yumvire, aha ntibatubwiye ngo bazanye ibingana gutya, ariko bavuze ngo bazana byinshi cyane ku vyeze ubwa mbere, ku mishuzo ngo bazana byinshi cyane. Ntibavuze ngo bazanye icumi ngaha cy'ibiseke bimbuye, ntibavuze ngo ariko ngo bazana byinshi cyane ku vyeze, barabizana. Imana ishimwe. Hanyuma babishikana aho bari bakwiye kubishikana nyene. Hanyuma ngo bazanye ibyo, ngo baca bongera bazana ngo ni 10 c'ibyo byose, ngo ni 10 ca byose babizana ari byinshi cyane. Imana rihabwa icubahiro. Kandi Abisirayeli n'Abayuda baba mu bisagara by'Ubuyuda nabo bazana 10 c'inka n'intama n'10 c'ibintu vyejejwe, babishikanira Uhoraho Imana yabo. Ibyo bintu babigira ibirundo. Ngo kubera yuko byabaye byinshi, iyumvira umuntu wese abikoze bivuye mu mutima. Kandi mumenye neza yuko umuntu wese burya aba afise ibintu byinshi cyane. Hamwe Yesu yo gukora ko muri ibyo nyene ufise, ikakubarira ngo uzane muri izo mpuzu ufise, uzane muri izo nka ufise, uzane muri ayo mafaranga ufise kuri konte, uzane muri ibyo nyene kimwe kimwe, uzane ushire hariya mu ngoro y'Imana. Bizofasha abakozi b'Imana. Wowe ukabikora uko, n'ujya akabikora kujya, n'uriya akabikora kuriya. Mbwira abakozi b'Imana bose guhangayika ngo babuze amafaranga ya ruwaye y'inzu. By'ukuri mbwira. Mbega abakozi b'Imana bose guhangayika ngo umwana yabuze amafaranga ya minerval. Ika ariko uyu munsi bigoye kubera iki? Kubera yuko abantu b'Imana bitwa ngo n'abantu b'Imana, hariho ahantu tutarashika. Hariho ahantu tutarashika, ntituramenya iri banga ryo gukorera Imana, ntituramenya iri banga ryo gukora umuntu wakore mu ruhande rwiwe. Abarewe niba bakora mu ngoro y'Imana, nawe ukora muri banke, nawe nukore, kuko nawe ufise uruhara w'ibyo ubwiza gukora. Bariya ko bakora mu ngoro y'Imana, nawe ukora hari urima, navyo ni vyiza, nawe nukore, kuko twese dukorera data. Ujya akora hari yakorera Imana, nawe ukora hari ukorera Imana, n'uri yakorera hari yakorera Imana. Nico gituma rero abantu bamaze kuvyigishwa neza, abantu ntibosha kugorwa. Niki gituma uyu munsi tubona abapasiteri canke mvuge abantu bavuga ngo bakorera Imana, umengana abantu bakenye cyane. Ni kubera iki? Imana idufashe. Ivyo byose bitugarukako kuko tubona yuko tutakoze neza kumbure nkuko twari dukwiye gukora. Hanyuma rero ngo aba bantu Hezekiya amaze kubatondeka neza, akabaha ibyagezwe ati muzo muhore mugenza gutya, baca baravyumva bakorera Imana banezerewe. Yo ngo baratanga ngo biba byinshi. Natangaye hariya ku murongo ngo Hezekiya aranje ngo asanga ngo hari birundo abagendeye. Ati mbega bijya birundo navyo nibiki? Baca baramwishura ku murongo wa 8 ingoma ya 2:31 ku murongo wa 8. Maze Hezekiya n'abaganwa baje bakabona ivyo birundo, baciye bashima Uhoraho n'abantu biwe b'Abisirayeli. Maze Hezekiya baza abaherezi n'abarewi ivy'ivyo birundo. Azariya umuherezi mukuru, umuntu wo mu nzu ya Sadoki, aramwishura ati, umviriza, uhereye igihe abantu batanguriye kuzana ibimazi mu ngoro y'Uhoraho, twagiye turonka ibyo kurya, tugahaga, tugasigaza byinshi, kuko Uhoraho yahaye abantu biwe umugisha, kandi ibisagutse nibyo bingana bityo. Haleluya. Mana ishimwe. Mana ihabwa icubahiro. Ngo guhera igihe abantu batangiye kumvira Imana, bakazana ku vyeze vyavyo,
bakazana mu nka zabo, bakazana mu mafaranga yabo. Imana ngo yarabahezagiye, kandi uko ibahezagiye n'abazana byinshi, baca bavuga ati twarariye, twarahaze, kandi twarasigaje. Ngibi n'ibyasigaye, nicyo gituma ari birundo. Inshuti nkunda uri kuranyumviriza, mbega icyo bikwigishije? Jewe byanyigishije kweri, byanyigishije ubukene buri uyu munsi si uko tudafise ibyo dutanga, turabifise, ariko nuko tutaronse kumbure inyigisho zikwiye, canke ntitwabohotse bikwiye. Ariko novuga hanini ntingira ngo ntitwaronse inyigisho zikwiye, sinzi uko nobivuga, canke ntitwasomye, kuko iyo tuba twarasomye tuba twarabibonye, tukamenya tuti kumbe turafise igikorwa co gukora, turafise igikorwa co gukora. Yesu nashimwe. Hama rero ngo baca bararya, nanezerewe, ngo barariye, ngo barahaze, ngo kandi hari ibirundo byasigaye. Ibyo navyo nibyo gufashisha abandi. Yesu nahabwa icubahiro. Hari umugisha, mwene data uri kurankurikira, hari umugisha mu gukizwa. Reka mvuga uko, mu gukizwa, kuko byose bitangwa no gukizwa. Umuntu yakijijwe neza ntumwingingira gukorera Imana. Umuntu yakijijwe neza amenya akazi kiwe kariko. Umuntu yakijijwe neza amenya guhezagira abandi. Umuntu yakijijwe neza amenya gukoresha ibyo afise byose mu nguvu ziwe zose. Imana iguha umugisha. Yesu agukangure mu mutima wawe, nanje Yesu akangure. Mu buryo buke mfise nshobore gukorera Imana. Mu buryo buko ufise ushobore gukorera Imana. Kandi Mpwemu Yera akumenyesha ibanga. Ukabona umukozi w'Imana akorera Imana. Umenye neza yuko iri jambo ririko rirabwira wewe ukugira ngo akore adafise iyindi myitwarariko. Abana biwe ntibabura ishuri, ntabura ibyo kurya, kuko nawe uri kurakora hariya, wewe uri kurakora mu kibanza ciwe. Ntiwiyumvire ngo uri kurakora mu kibanza cawe, uri kurakora mu kibanza ca Kristo, kuko ni Yesu yagushize hajya. Ubwo utazohakoresha neza azohagukura hashira abandi. Ariko Yesu ishiza nuko wewe nanje na mwene data wundi ariko aranyumva hari hose, twige gukorera Imana. Abamaze kumenya Yesu neza, bagasubira mu kibanza cabo neza, bagasubira kugira ubucuti na Yesu neza, bagasangangura vya bindi byose Imana idashima neza. Abakoze Pasika nziza y'Uhoraho n'abakoreye Imana neza. Imana nibahezagire, Imana nibaha umugisha. Yaraye amajambo ndagomba kudusangira namwe. Jambo ry'Imana rivuga ngo mugaruke kuhoraho, mugaruke n'imitima yanyu yose, mugaruke ku mabango y'Imana, mugaruke ku bikorwa mwataye, mugaruke mu gukorera Imana, mugaruke n'imitima yanyu yose. Kandi Imana yetege kubakoresha, kubahezagira no guhezagira urubyaro rwanyu rwose, no guhezagira igikorwa cayo, no guhezagira abakozi bayo. Muri byose tugomba kwizera ry'Imana yacu rishigwa hejuru. Nuko rero nayo majambo nari mfise gusangira namwe. Mwami Yesu Kristo nabaha umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Turi kuri chaîne yitwa Habonayo, kandi telefone ni +46 768 0065 46. Imana y'ububasha ibahezagire mwese. Amen.